Nagomba kubanza kuramutsa abarundikazi n'abarundi bose bariko baradukurikirana, nongera ndabipfuriza amahoro muri iki gihugu cacu, na cane cane muri iki gihe tugira twinjire mu bihe bishasha. Ibihe novuga nti ni ibihe abarundi tugomba kwinagura mu gusimbataza intwaro ya demokrasi n'amahoro mu gihugu cacu. Nagomba bwa mbere kumenyesha abarundi bose yuko ico dushimikiyeko ari ubumwe, ari urunani mw'iterambere ry'igihugu. Dukeneye ko umurundi wese ajamwo agira uruhara mw'iterambere. Nico gituma tuvuga tuti turi kumwe twese birashoboka. Nje ngaha kandi kugira ngo menyeshe abarundi cane cane abataronka akaryo ko kuja gukurikirana imigabo n'imigambi umugambi wa CNDD-FDD ushikiriza mu gihe c'imyamamazo, kubera nabo bafise uburenganzira bwo gutora. Ni vyiza ko abarundi bose batora ico bazi, batora imigambi bonyene biboneye. Nkuko musanzwe mubizi, umugambi wa CNDD-FDD umaze imyaka 15 uriko uranagura igihugu c'u Burundi. Mukamuzi yuko ubwo butegetsi bwa kuri CNDD-FDD bwatoranye igihugu cari carasambaguritse, igihugu mu bice vyose hose hategerezwa gukosorwa. Ni muri iyo ntumbero rero uko umwaka utashe, umugambi wa CNDD-FDD waguma uraba intambwe aho igeze kugira ngo turabe ibindi vyokorwa. Harakozwe rero ibitari bike. Ni muri iyo ntumbero umugambwe watunganije imigambi uzorangura gushika mu mwaka w'ibihumbi 2031. Muri iyo migambi rero havamwo n'umugambi nyamukuru w'igihugu uzorangurwa mu Burundi kuva mu 2018 gushika mu 2027. Uwo n'umugambi nyamukuru kuko wavuye mu biganiro vy'abarundi. Nico gituma imigambi yose umugambi wa CNDD-FDD wisunga ufatiye kuri ivyo vyiyumviro nyamukuru vyavuye mu bene gihugu, hagaca haba umugambi nyamukuru. Muri iki kiringo rero c'imyaka 7 twarategekanije kuzorangura ibitari bike mu bisata binyuranye vy'igihugu. Icambere, nkuko mubizi, umutekano niwo nkingi wa vyose. Nico gituma mu bijanye n'umutekano umugambi wa CNDD-FDD wateguye yuko inzego zo kwivuna basi zoguma zikomeye ku buryo ziba rurangiranwa nkuko zisanzwe ari rurangiranwa mu kugarukana umutekano mu gihugu no mu gukingira igihugu. Turafise kandi umugambi wo gukangurira abene gihugu bose, cane cane ugwaruka, kumva yuko umutekano uraba bose, kuko ingabo z'u Burundi, igisodera n'igipolisi ntiboshobora kuhakwira hose. Ni muri iyo ntumbero rero duca tuvuga tuti abene gihugu nabo bategerezwa gusahiriza. Bikaba biduhimbara ko uwo mugambi witabwe kuko hariho na ya makomite ahuriyemwo bose yo gukurikirana umutekano kuva ku mutumba gushika ku rwego rw'igihugu. Ikindi ni ugukomeza uruhara rw'inzego z'umutekano zo kwivuna basi mw'iterambere ry'igihugu, kuko abajejwe umutekano nibo ba mbere bazi ico arico igihugu. Nico gituma nabo mu migambi ari uko twokomeza izo nzego ku buryo zigira uruhara mw'iterambere ry'igihugu. Tukongera rero twagomba dushigikira inzego z'umutekano kugira ngo zishobore gufasha ibindi bihugu kugarukana umutekano no kurwanya imigwi y'iterabwoba. Ikindi twabonye yuko abajejwe umutekano bategerezwa kuguma baronswa ubumenyi cane cane mu bijanye n'ubuhinga, kugira ngo bumve neza yuko n'igihe bazokukuruka muri izo nzego z'umutekano bazoguma
bafise uruhara mu iterambere ry'igihugu kubera bazoba barize ubundi buhinga bujanye n'iterambere atari ubuhinga gusa bujanye n'umutekano. Igisata kigira kabiri n'igisata c'ubutungane. Murazi yuko naho nyene ubutungane bwagiye buranagurwa kuva mu 2005 gushika n'ubu. Ubu rero tukaba twarabonye yuko ari ngombwa ko dukomeza ubutungane cyane cyane bunywanisha abene gihugu. Ivyo tubibona cyane cyane iyo mu mitumba haraba amatati menshi cyane, tukavuga tuti rero kuva ubu turabe ingene inzego dukomeza ubutungane ku mutumba na cyane cyane gukomeza intahe yo kumugina ku buryo sentare y'intango ifatira ku vyavuye ku ntahe yo kumugina kugira ngo batunganirize abene gihugu, kuko iyo sentare ijejwe n'ubundi gutunganiriza abene gihugu mu bijanye n'imibano. Nico gituma rero tugiye gukomeza ubwo butungane, hanyuma no guhana ivyaha, kuko hariho ubu abakora ivyaha ugasanga kenshi baguma binyegeza, ariko tugiye gukomeza uburyo bw'uko atawuzokora icyaha na kimwe ngo aheze acike ubutungane. Tugiye kandi kugwanya twivuye inyuma ivyiyumviro bijanye n'amacakubiri y'ihonyabwoko kugira ngo turandurane n'imizi ako kabi. Hariho n'ikindi cyaha kiguma cibonekeza, ni icyaha cyo guhemukira igihugu, aho usanga n'abakozi ba leta bakora ibintu bihushanye n'imigabo n'imigambi igihugu ciyemeje gukorera abene gihugu. Abo nabo bategerezwa kubandanya bagahanwa bimwe vy'akarero kugira ngo ntihagire indongozi canke umukozi wa leta azosubira gukora ivyaha bijanye no guhemukira igihugu. Tugiye kandi gukomeza ubutungane bunywanisha, kuko abarundi rutegerezwa kumenya akahise mugabo ntitubire imbohe yako kahise. Nico gituma umugwi CNTB n'umugwi wo kumenya kuri no kurekuriranira babandanye igikorwa cabo kugira ngo duheraheze ibijanye vyose n'injyane z'akahise, hanyuma tubone gusubiza hamwe twese atawuboshwe n'akahise kacu. Tuzokwitwarika kandi mu gisata kijanye n'intwari ibereye kubandanya dushikiriza ubutegetsi abene gihugu kugira ngo baronke ijambo, bashoboye no kugira uruhara mu vyo baterera vyubaka igihugu. Tuzobandanya rero dutsimbataza demokrasi dushingiye ku mico, imigenzo n'akaranga vy'u Burundi. Tuzobandanya dukomeza inzego z'igihugu zumviriza abene gihugu no kubandanya guhimiriza abene gihugu kugwanya igiturire, kugwanya abasesagura itunga ry'igihugu, bumve yuko ari itunga rusange, ari itunga ryabo, nabo bagira uruhara mu kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'itunga rusange. Ikindi tugiye kwitwararika ni imigambi ijanye no kubaho neza kwa bene gihugu, kugira abene gihugu babeho neza, icambere n'amagara y'abantu. Tugiye rero kubandanya gutunganiriza neza bene gihugu mu bijanye n'amagara y'abantu, mw'isuku, hamwe no guteza imbere ubuvuzi kama, kuko turabona yuko abahinga b'abarundi nabo bashobora kugira ico bamara kugira ngo twebwe nyene twumve yuko ubuvuzi buri mu ntoki zacu. Nugukomeza kandi korohereza abene gihugu gushikira aho bivuriza hafi, na cane cane kuronka imiti batarinze gutama. Tuzobandanya dutunganya neza ibijanye no kuvugwa, duhere ku mutumba aho tuzogira ubujejwe amagara y'abantu ku mitumba, hanyuma ikomine yose ikaronka ivuriro na rusehabaniha kugira ngo w'amagara kitse ashike n'ingoga kw'ivuriro kandi atunganirizwe. Tuzobandanya kandi dukurikirana igurirana ry'abantu, kuko abantu iyo babaye benshi naho nyene amagara yabo arabangamirwa. Hanyuma tubandanye dukwiragiza amazi meza kugira ngo dushobore gukinga za ngwara z'ivyaduka nka kolera, amacinya n'izindi ngwara zose ziva ku mwanda. Tuzobandanya kandi turaba ingene abakozi ba leta imiti yo bashikira neza, kuko baba barayikotirije. Iyaho rero tukavuga yuko tuzonagura
ingene ishirahamwe mitiwere rikora kugira ngo abakozi ba leta bose batunganirizwa mu bijanye n'ubuvuzi. Ikindi gisata mu buzima bwiza bw'abenegihugu ni uguteganiriza kazoza abenegihugu. No kubandanya rero politike yo guteganiriza kazoza abenegihugu kugira ngo nabajya bakukuruka baze babone yuko bafise kazoza. Abakukuruke tuzogerageza uburyo bwose ku buryo uretse ko bazovugwa ku buntu baronke umushahara ungana canke n'imiburiburi wegereje uwo bahora bahembwa bagikora. Tugomba kuzokingira twongere duhagararire abakozi bato bato imbere y'amategeko mu gihugu ndetse n'abakorera hanze, kuko ni igisata c'abakozi uno munsi batarabona neza kazoza kabo n'ingene bakingiwe kuzi bakora. Mu gisata kijanye n'indero tugomba gushiraho politike y'inyigisho nshasha, inyigisho ifatiye ku buhinga kugira ngo urwaruka ruzoba ruriko ruriga rwige rubona neza ico ruzokora ruhejeje amashuri. Tugomba guhagurukira no guhagararira indero kavukire, indero ndundi ishira imbere akanovera k'inyigisho zitangwa mu mashure. Tuzogwiza kandi mu mashure inyigisho z'ubuhinga bw'imyuga kugira ngo baze bashobore guhingura itunga kama twifitiye mu Burundi. Ikindi tugiye gukorerako nuko ubushakashatsi bwo muri kaminuza bubu bushakashatsi koko buteza imbere igihugu. Tukaba twifuza kugira kaminuza mpanuzi, ivyo bashakashaka bize bibere koko kirumara igihugu, kuko leta nayo izocihamagarigwa gushira mu ngiro bishasha bazoba batoye muri kaminuza. Nico gituma ubu kaminuza dushaka kuzoyita kaminuza mpanuzi, ishobora gutuma iterambere ry'igihugu ryiyongera. Tuzokomeza kandi umugambi wo kugwiza akazi mu gihugu. Twarabonye yuko urwaruka rwishi rutagira ico rukora, mbere urwaruka rwishi rugaca ruhungira mu bisagara ngo niho rworonka akazi. Ubu rero tugiye gukora ibishoboka vyose kugira tugwize akazi mu gihugu, cyane cyane mu makomine, kugira ngo abakozi aribo rwaruka, abakenyezi, abarimyi bose bashobore gukora ibigwiza umwimbu bishobora kubazanira amahera. Uwo mwimbu amahera avuyemo akaba ariyo twoca tuvuga tuti niwo mushahara. Nico gituma rero tugiye gukora ibishoboka vyose kugira ntihagire umurundi numwe abura akazi. No gutunganya neza no gufata mu mugongo amakoperative kugira ngo agwize umwimbu, agwize akazi. Kubijanye n'uburaro bwiza tugiye gutunganya neza politike yo kuba hamwe mu bigwati. Dutunganye neza ibisagara binini binini na bito bito ku buryo ibisagara biba bisharije, kandi tukubaka amazu amwe abakozi ba leta bashobora kuronka kw'ideni bakazoza barariha buhoro buhoro kandi ku buryo butavuna. Dushaka kandi gukomeza isuku mu bisagara kugira ngo tugwanye ingwara z'ivyaduka. Aha twarabonye ko ibisagara bimwe bimwe bigoye no kuronka utuzu twasugumwe, arico gituma twatoye ubuhinga bw'ingene isuku ryokomera mu bisagara. Mu bidukikije dushaka kugwiza no guhimiriza ikoreshwa ry'ubuhinga butonona ibidukikije mu bisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu. Dutera ibiti mu gihugu cyose, tugwiza amashamba, dukingire amazi yacu muri wa mugambi ewe Burundi urambaye. Twongere dutere n'ibiti ngirakamaro bifitiye akamaro abenegihugu, bifitiye akamaro n'igihugu, kandi bitonona amazi y'u Burundi. Mu bijanye n'imico kama dushaka gushingira ku mico n'imigenzo y'abarundi mu guteza imbere ibisata binyuranye vy'igihugu no guteza imbere ibijanye n'inkino. Gukomeza inyigisho z'inkino mu buryo inkino zishobora guteza imbere igihugu.
uwo n'umugambi watanguye kandi dushaka gukomeza gushikaho urwaruka rw'u Burundi ruba urwa mbere mu guteza imbere igihugu biciye mu nkino. Tugiye kandi no kugarukira akaranga mu gateza imbere kugira ngo twubakire ku mico n'imigenzo y'abasokuru. Mu butunzi nuko dutegerezwa guhingura itunga kama Imana yaduhaye. Muri iryo tunga harimwo isi. Isi rero tugiye kuyihingura mu bijanye n'uburimyi, mu gutunganya neza uburimyi n'ubworozi, mu ntumbero yuko tugwiza umwimbu tukawushora. Nico gituma tuzoteza imbere ibitegwa mbumbarugo kugira ngo turonke ivyo dufungura, hanyuma umuseseka tuwushore. Twongere duteze imbere ibitegwa njabukamazi. Twavuga nk'igitegwa c'ikawa, igitegwa c'icayi, igitegwa c'amavoka, anacardier, stevia n'ibindi bitegwa njabukamazi bizotuma dushora hanze, hanyuma tukaronka amahera y'agaciro azodusahiriza mu vyo tutari twifitiye ngaha mu gihugu cacu. Tugiye kandi guteza imbere ubutare n'amasoko ntanganguvu mu kubandanya ubushakashatsi kugira tumenye ubutare igihugu gifise no gucukura twongera duhingura ubwo butare. Kugira ivyo bishoboke nuko tuzoba kandi twagwijije umuyaga nkuba n'andi masoko ntanganguvu. Gutunganya gushasha ikwiragizwa ry'amazi n'umuyaga nkuba mu bisagara no mu bigwati. Mu bijanye n'ubudandaji, ingenzi n'amahinguriro, tugiye gutunganya neza politike y'ubudandaji hagati mu gihugu no hanze y'igihugu. Turipfuza yuko twobona abimbuye muri iyi ntara bashorera mu yindi ntara bataba bagize umwimbu w'ico gitegwa kugira ngo ntihagire abo bizosubira kuborerako. Tukifuza kandi yuko dukomeza politike y'ubudandaji hanze y'igihugu kuko twimbura vyinshi kandi ibihugu cyane cyane bibanyi biba bikeneye. Nico gituma tugiye gukomeza politike rero yo gushorera hanze umwimbu tuba twebwe twiyimburiye. Tugiye kandi gutunganya neza itangwa ry'ingurane zitaka inyungu y'umurengera kugira ngo abagwizatunga bose bari mu budandaji n'amahinguriro bashobore kwiteza imbere barose imitahe. Gutunganya neza amahinguriro nico kizotuma abarundi baronka ubuzi bwishi. Nico gituma tuzoteza imbere abanyamitahe baba bo hanze canke b'abarundi kugira ngo bashobore guteza imbere ico gisata c'amahinguriro n'ubudandaji. Tuzoteza imbere kandi igisata c'ingenzi kuko kiri mu bisata navyo bizana umwimbu, kuko iyo abamukerarugendo bazi iwacu bituma bazana amahera y'agaciro. Nico gituma rero tuzoca duteza imbere ibi biyaga dufise mu Burundi, cyangwa ikiyaga Tanganyika canke ibiyaga vyahariya mu buraruko, ndetse duteza imbere n'ibigo bimwe bimwe. Hariho ibigo ndangakaranga, hakabaho ibirimba vy'abami n'ahandi heshi haryoshe kuratira ijisho. Ivyo tuzobiteza imbere kugira ngo dukwegakwege ba mukera rugendo. Mu bijanye no konguruza abantu n'ibintu, birumvikana yuko baba bagwizatunga canke abakozi bategerezwa kwiyunguruza. Nico gituma mu bisagara twifuza ko ibisagara vyose vy'u Burundi bigira amabarabara meza kugira ngo vyorohereze abafise imiduga nticipfa n'ingoga, kandi dutunganye ku buryo iyo miduga itagira amasanganya menshi. Tugomba guteza imbere kandi ico gisata mu gukoresha ubuhinga bwa none mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu, kuko aho badatumatumana naho nyene usanga bigorana guteza imbere ibijanye no kunguruza abantu n'ibintu. Mu migenderanire no gufashanya n'amakungu, dushaka guhesha icubahiro Uburundi imbere y'amakungu dushimikiye ku migenderanire yo kubahana, kuzuzanya no gutsimbataza umwumvikano hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu n'amashirahamwe atandukanye. Twifuza yuko mu Burundi dukomeza imigenderanire yo gufashanya atari imigenderanire yo gusega.
tuzokomeza kandi guhimiriza abarundi bari hanze kugira ngo bamenye ko nabo bafise uruhara mu guteza imbere igihugu. Ni muri iyo ntumbero mbere n'abaserukira Burundi mu makungu tuzobereka yuko babagiye kurondera ibituma Uburundi bushobora guteza imbere na cane cane mu guhanahana ibicuruzwa canke ivyimburwa canke ubuhinga Uburundi buba bufise. Birumvikana ko iyo migambi rero ni migambi izorangurwa mu myaka 7, ariko intumbero nyamukuru nuko dukeneye yuko mu Burundi umurundi wese, umuntu wese mu Burundi agatunganirwa. Ni muri iyo ntumbero ivyo dukora vyose bitumbereye yuko umurundi wese azobaho neza mu gihugu, mu mutekano no mwiterambere giwe. Twifuza yuko rero ata murundi numwe yosubira kuvuga ngo arakenye, kandi ahashobora gukura iterambere twaramaze kuhabona. Nico gituma tuvuga tuti turi kumwe twese birashoboka.